Radio Ijwi ry'Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankuzi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Mu kigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye. Amashuri y'imyuga mu Burundi akomeje guhura n'ibibazo nyuma y'imyaka 5 leta yatangije. Ubu yari Cassien gashira hamwe wo mu ihuriro bafashe bige ryakoze ubushakashatsi kuri ayo mashuri. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha munyapolitiki Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roch Marc Kabore wari ku butegetsi kuva mu mwaka 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roch Marc Christian Kabore uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare kiri mu murwa mukuru wa Gadugu. Fidel Niyongabo abahinkuru. Abajejwe umutekano n'umutegetsi aserukira ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO nibo batangaje iyo nkuru no munsi kwa mbere. Ni nyuma yuko habaye kurasana gukomeye hafi y'ingoro iwe ku munsi w'Imana mu ijoro ku mugwa mukuru wa Gadugu. Ivyerekeye aho Perezida Kabore yoba ari hamwe nuko yoba amerewe muri iki gihe nivyari bizwi mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Ni mu gihe amakuru atandukanye yatangajwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abaserukira ibihugu byabo. Imodoka zitari nke z'umukuru w'igihugu ziri hafi y'ingoro yiwe zari zuzuye ibitoboro by'insoro, imwe muri zo yuzuye amaraso. Ababa mu gice kirimo ingoro ya Perezida Kabore batangaza ko bumvise amasasi akomeye yasana mu ijoro ryashiriye no munsi wa mbere. Abasirikare bagumutse basaba gufashwa kurushiriza mu rugamba rwabo ko kugwanya intagondwa z'abayisilamu. Leta irahakana ko igisirikare cyafashe ubutegetsi. Ambasade y'u Bufaransa mu butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Roch Kabore yatangaje ko igihugu ciwe kiri mu bihe bitoroshe, amenyesha ko bategerezwa kubungabunga demokrasi muri iki gihe. Atumira abafashe ibigwanisho kubishyira hasi ku nyungu z'igihugu. Tangaza ko bategerezwa gutorera inyishu ivyo badahuriye ko biciye mu biganiro n'ukumvirizanya. Muri Sudani y'Epfo abaturage benshi bo mu bwoko bw'abadinka barayebishwe n'umutwe w'abantu bitwaje intwaro. Oriane Tangishaka haratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Umuyobozi w'akarere ka Bor Yot Aliye yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko abandi bantu 200 bakomerekeye muri ico gitero cabaye mu ijoro ryakeye. Vyagizwe mu kigwati citwa Baidit aho amazu atari make yaturigwa. Uyo muyobozi avuga ko abantu 28 bishwe barashwe, abana 3 baratwagwa n'amazi igihe bariko baragerageza guhunga. Avuga kandi ko abakoze ico gitero bagiye bivye ibitungwa amajana n'amajana. Babiri muri abo bagwanyi barahasize ubuzima. Buramatari mfata kibanza wa Jongli Tuong Majok aranegura ico gitero agasaba ashimitse ko leta ya Sudani y'Epfo ikora ibishobotse byose kugira ivyo bitero biteye isoni bibandanya kugirwa ku banyagihugu bihagarikwe. Impamvu z'ubwo bwicanyi bushasha ntiziramenyekana gushika ubu, ariko ubusuma bw'ibitungwa bwama bwatumye abagwanyi n'abanyagihugu batana mu mitwe. Tuve muri Sudani y'Epfo tugana muri Ethiopia, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryirengagije ubusabe bw'icyo gihugu cya Ethiopia bwo gukora iperereza ku muyobozi w'iryo shami Adhanom Ghebreyesus. Ethiopia ishinja gukorana n'abarwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigray. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ishirahamwe OMS ryatangaje no munsi kwa mbere ko atanga ingo rizofata ku byasabwe n'ico gihugu. Umukuru w'ugwego nshingwabikorwa w'ishirahamwe OMS Patrick Amoth yabitangaje mu nama y'ugo gwego i Geneve mu Busuwisi, aho mu Busuwisi hariko habera inama iriko yihweza ikiringo kigira kabiri cy'umuyobozi w'iryo shirahamwe Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros umunya Ethiopia mu ntango z'ukwezi yatangaje ko abategetsi ba leta ya Ethiopia banse ko imfashanyo igenewe intara komokamwe ya Tigray ihashika. Amoth yatangaje ko ivyasabwe na leta ya Ethiopia ari kibazo kitoroshe na gato gifise ingaruka za politike kandi ko kirengeye ivyishirahamwe ayoboye rijejwe. Abona ko coshigwa ku ruhande. Anumwe mu banywanyi 34 bagize urwego nshingwabikorwa rwa OMS yahakanye ivyo Amoth yatangaje. Ku itariki 14 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia
bwaragirije umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ko kwiragiza amakuru y'ibinyoma ku ngwani ibera mu buraruko bw'igihugu. Bavuga ko ivyo yatangaje bigeramira icizere abantu bafitiye OMS hamwe n'ubwigenge bwayo. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Lagesse Tulu avuga ko ingingo yatangajwe no musi wa mbere n'umuyobozi w'urwego nshingwabikorwa rwa OMS Patrick Amoth yerekana ko iryo shirahamwe ryerekanye uguhengama kwaryo ku vyatangajwe na Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fidel Nyongabo na Oriane Tangishaka barakoze kutugezaho hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twibutse ko mukomeje gutega amatwi radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu Burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru. Icigwa cakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro École fondamentale mu gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere yuko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahigwe yo kubandanya za kaminuza. Kase gashira hamwe n'icegera c'urongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura. Mu kigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane. Imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu murazi yuko hari habavuga ngo fyonda ntahe ibintu nk'ivyo. Baba abanyeshuri baba abavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasiye kwitaho ishuri wamenga aco bagiye gukorayo. Ni washaka hariho ikindi twovuga buryaye kija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigura intege, kamubona atonda ku ishuri mugabo kombe ntashiremwe umwete nyinshi. Ikindi ni ivyo vyo kubura ibikoresho, ikindi nuko abana ari benshi mu mashuri. Ubushikiranganje bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo uwo mugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze. La détérioration des conditions d'études dans les écoles, atituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishure, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike yo kwimurira abigisha ahandi, itituka ry'imico, abigisha baja hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza, abigisha batabishoboye, ikena ry'uburaro kubigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe, abigisha bakunda mu bisagara gusa, no kudahurumbira ishure shingiro n'ibindi. Nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga, ariko leta ifadikanije n'abitaho ico gisata iriko irazitorera umuti buke buke kuko zose ntizoviraho icarimwe. Ubwo bushikiranganje bwerekana ndetse kwizo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi. Raporo y'ubwo bushikiranganje igaragaza ko abanyeshuri barenga ibihumbi 216 bahevye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze, bose nabo mu gice c'ishure shingiro. Iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice 14%. Aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'abavyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa
bofashwa kugira ngo ubumenyi bw'isononure. Abavyeyi bofasha abana gukunda ishuri ni ku barongoye indero mu makomine ni mu ntara, muri iyo komine arongoyemo indero canke muri iyo ntara yokwama iminsi yose ariko ariruka arondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera. Leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka. Abanyeshuri ba mbere barangije ishuri shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2016. Umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero yuko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye canke kaminuza. Yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritarashikwako. Ku biharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero, abanyeshuri barenga ibihumbi 700 baraheze ishuri shingiro uko umwaka utashe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Urakoze Claver Niyonkuru. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyepolitike Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Yari yakatiwe imyaka 25. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumuta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza. Iburanisha ryibanze ku bihano abaregwa bahawe n'urukiko rukuru. Urukiko rwahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwakoze amakosa rugabanyiriza ibihano abaregwa kubera ko bireze ibyaha cyangwa se kubera ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha. Bwanenze ko rwabakatiye ibihano byoroshye hirengagijwe uburemere bw'ibyo bakurikiranyweho. Bwasobanuye ko ibihano by'abaregwa 10 harimo Rusesabagina Paul, Nizeyimana Marc wari ufite ipeti rya koloneli mu gisirikare cya MSD FRN n'abajenerali 2 bikwiye kuzamurwa. Abaregwa bo basaba ko byagabanurwa. Kuri Paul Rusesabagina ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rukuru w'uko Rusesabagina Paul akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba yafungwa imyaka 25, bushimangira ko akwiye gufungwa burundu kubera uburemere bw'ibyo yakoze. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwagabanirije ibihano Paul Rusesabagina ruhereye ko yireze ibyaha. Bwavuze ko Rusesabagina yireze ibyaha ubwo yari imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko ko yageze imbere y'urukiko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akabihakana. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina yaje guhinduranya imvugo ndetse akaza no kwikura mu rubanza atarisobanura kuri ibyo byaha ndetse ntiyemere ububasha bw'urukiko. Ubushinjacyaha kandi bwananenze uburyo yagabanyirijwe ibihano hagendewe ku ngingo ivuga ko ari ubwa mbere yari akurikiranyweho ibyaha, busanga bidakwiye. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina akurikiranyweho icyaha gikomeye cyaviriyemo abantu gupfa ariyo mpamvu bamusabira gufunga ubuzima bwe bwose. Rusesabagina Paul ntacyo yasubije kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko atitabira urubanza rw'ubujurire. Uretse Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasabiye kandi igihano cyo gufungwa burundu Nizeyimana Marco wari wahanishijwe gufungwa imyaka 20 ahamwe n'ibyaha 2 birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Nizeyimana yari akwiye guhanishwa igifungo cya burundu kuko ari cyo amategeko yateganyirizaga icyaha yakoze cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byateye urupfu. Nizeyimana Marco bavuga ko yemera icyaha kimwe gusa cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'ubwo urukiko rutakimuhamije. Nizeyimana Marc wari mu rukiko we yavuze ko yemera icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo za MSD FRN bityo ko atari kwemera ibyaha atakoze. Asaba urukiko ahubwo ko rukwiye kumugabanyiriza ibihano. Abandi 2 bari abasirikare bo mu rwego rwa generali cyakora bo ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FRN kuko wavutse baratawe muri yombi. Aba ni General Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR Foka. Kuri Nsanzubukire ubushinjacyaha buvuga ko ibyo aregwa hiyongeraho urutonde rwasohowe na Loni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba. Urukiko rukuru rwabahaye ibihano by'igifungo cy'imyaka 5. Ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo. Busaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabahanisha igifungo cy'imyaka 20. Urubanza ruzakomeza kuwa 3 w'iki cyumweru. Ubushinjacyaha bukomeza kuvuga kuba bwajuririye bahawe ibihano bito. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakoze. Tuve mu Rwanda twerekeza ku mugabane w'Uburayi. Umuryango Ibuka Memoire et Justice ryo mu Bubiligi rifite umuyobozi mushya. Inama y'ubuyobozi igizwe n'abantu 5 bayobowe na Ernest Sagaga. Asimbuye kuri uwo mwanya Felicite Ryamukuru wari umaze imyaka 3 ayobora uwo muryango. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana avuganye na Bwana Sagaga amubaza uko yakiriye iyo mirimo mishya. Ntabwo rwose nigeze numva ko bari kuzafata inshingano, si ibintu naratekereje, ariko ibintu twaciyemo n'imyaka igera ku 8 nari mazemo umunyamuryango wa Ibuka, byabaye ngombwa ko ntanga umuganda. Ubwo rero kuba abagenzi banjye barasanze ko hari icyo nafasha, birumvikana ko ari ikintu gishimishije. Nkaba rero bwa mbere bwo narabashimiye, ariko nazirikana nyine nabo tugerageza kwibuka batuvuyemo, kimwe nabo tugerageza gufasha bo barokotse jenoside yakorewe Abatutsi bubakiriho. Ni ibintu rero nakiranye ibyishimo, ariko no gutekereza cyane ku byo nakora byafasha Ibuka gutera imbere. None se niyihe migabo n'imigambi ufite kugira ngo iryo shyirahamwe Ibuka buriteze imbere? Ngira ngo icyihutirwa ni ukubanza gutunganya hamwe n'abagenzi bacu dusimbuye no kubahiriza ibisabwa n'amategeko y'intangaha mbere y'uko abahagarariye amashyirahamwe nka Ibuka batangira ibikorwa byabo. Nyuma yaho, kubera y'uko ari ibintu ntangiye nyine vuba, nzaba ntangiye vuba, no kugerageza kwegera abanyamuryango bacu bari hano ndetse n'abandi bagize amashyirahamwe Ibuka mu bindi bihugu, mu Rwanda n'ahandi, kugira ngo turebere hamwe ibyo twakorana byatuma nyine imigambi n'imigabo y'aya mashyirahamwe bigerwaho. Ibyo rero tuzabiganira na bagenzi banjye, urumva ko nta wundi jyenyine. Ubwo imigambi n'imigabo yacu twese, si yanjye, yacu twese, tuzayitangaza mu minsi iri imbere tumaze kumvikana. Ernest Sagaga ufasha ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ibuka Memoire et Justice mu gihe hari hashize iminsi havugwamo ibibazo by'imicungire mibi. Ibyo bibazo witeguye gute guhangana nabyo? Nagira ngo mbanze nubwo ntari mu buyobozi buvuyeho, ariko bisobanura neza ko kugeza ubu ngubu nta kimenyetso cy'imicungire mibi, ahubwo ni ibintu byari bijyanye no kubahiriza amategeko agenga amashyirahamwe nka Ibuka inahangaha, bijyanye no gutangaza konti buri mwaka. Ntabwo kugeza ubu ngubu nta kimenyetso turabona cyerekana ko hari ikibazo cy'imicungire mibi cyari muri Ibuka. Ku bijyanye n'uko n'ibibazo byarabaye rero, ku wa gatanu tumaze gutorwa, hari umuntu mu nshuti yacu nawe ukomoka mu bantu bakoreje jenoside watugiriye inama ko nabo kimwe natwe ndetse n'abandi ibibazo ntibizabura, ariko yatubwiye amagambo natekerejeho cyane. Yatubwiye ati muri ibi mujye mutekereza cyane cyane ko muhagarariye cyangwa se mwibuka abatakiriho. Ati mujye mushyira imbere abagiye kurusha abariho mwebwe. Ni ukuvuga rero ko